Swahili kama ndamutsumbemo. Wite. Sawa. Nitwanje. Inshuti yakanga. Mva mu ntara ya Bujumbura. Ariko naje no gutembera. Wow, okay. Nanje nitwa Mucho Light. Nanje ni inshuti yakanga. Twese kuba n'inshuti yiwe sanzwe ndi umwe nkurikirana ibijyanye na business yiwe ngaha mu ntara ya Rumonge. Wow. Yeah. Ndishimye kubamenya. Merci beaucoup, nawe twishimye. Sawa murakoze. Merci beaucoup. Mama yitwa makuru. Shanje. Uraza ndakubwira. Amakuru yose mfise. Ndaza kuyaguhamije kugira ejo. Ubundi. Sawa dokibati. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oh, here we. Hash. Tanganyika iguma iryoha gusumba. Kwiraba. Iryoshe kwiraba. Warugize ngo ni noze kandi nambaye costume. Nayiranga. Amayo dobe na cyane. Ariko nabonye abazungu boga. Biteguye hari abahindi hari abarundi bariyogeranya. Ahubwo zoteguye natwe umunsi tujya kuri pisine koga. None ko ubizi kuzi koga hari ngorane. Kibazo. Mbe hamwe ugenda utoze aya mezi yose. Hewe ibiro wotahana ku kibuga cy'indege uca babanza kugusikana. Nukukiba. Ntuzi none ko koga ari bimara bigabanya ibiro. Mbe abo ngaha nyine. Ko ngusanze mu irungu nta siho bari. Niho bari. Okay. Hewe. Nuzopfa ningoga. Uzoramba. Ariko ndabaza guri he. Ni sawa. Rega je namye nzi ngo turajana kuri rake. Icara tube tubaya. Murakoze cyane. Bo nari nsa nugiye. Amakuru yawe rero. Oya ni meza. Hewe. Ntiwari warambwiye ko abarundi bakundana. Nari nzi ko imico bayihevye. Barasorora. Ndabagutuye. Imeza nsize yuzuye. Wagira no kuza ndasezeye. Oya. Nagiye gugiye hanze kidogo. Okay. Sinon j'étais content, byari bimeze neza. Okay. Hanyuma nokababwiye ngo mugomba musohokere he? Ngo numenga mwajanishije cyane. Oya. Washaka nditugira dusohoke bon. Sinzi nka madame ariko bon. Nta programme yo gusohoka dufise. Gusa y'imitima ihuje usanga aba bana baramenyerana bagakunda bimwe. Biyumvira imitima ko yo kwambara vere bakambara vere. Okay. Sino wewe ahubwo wari uvuze ijambo ejo. Hama rero nca ndarindira mbona burije ndavuga nti n'uyu munsi hariho turi buganire. None nimba wagira ugende usiga uri buze kubera bo. Okay, twari twaganiye ariko nubwo narikunda genda hari ikintu nagomba tugende tuganiye ko gato. Ubushize hari beba
mwari y'ikiganiro mwari mwampaye ariko iyo deba sinayitahuye neza ariko ndi kubona ibyo mwambwiye biri kubirambara umubiri mwigeze kumbwira ngo umuhungu wanyu yatsindiye umutima w'umukobwa wanje ariko nabifashe nk'ibisanzwe mbamumenga sibyo ariko umunsi w'ejo nibwo nabonye ko byafashe indi ntera umukobwa wanje Jenita nawe akunda umuhungu wanyu Mr. Kane arashaka kububakana Voilà, ça c'est bien. tubakorera ubukwe Iyo ni inyishu si kibazo. Amahera turi nayo. Uburyo turabufise. Ni giki cyoza kitubuza kubategurira ubukwe bwiza. Ahubwo tugire n'ingoga tubategurira ubukwe. ikintu nzora mbona nkumva ndishimye kuzobona umuhungu wacu yubakanye n'umukobwa wacu ari yacanake. Ego. Biraryoshe. icyifuzo nahoze nipfuza kuva kera ko ari ugupfa mbonye abakobwa banje uko ari babiri bakoreye ubukwe rimwe ariko uyu munsi Jenita niwe agiye gukora ubukwe ariko nabyo si bibi Erega canake urumva abakobwa babiri kugira ngo bakorere ubukwe rimwe biragoye n'abafise amahasa ntibikunda urumva Jenita afise umukunzi kiroroshe Angeli niyo abatararonka umuntu bavyumva kumwe bica bigorana ariko sinibaza nk'umukobwa mwiza nka Angeli ko badafise umuntu bavyumva kumwe c'est pas possible kuko arasesuka asa neza okay hanyuma reka ngende iyo naringiye ndaza kugaruka tuandanye ikiganiro ok sawa ego sawa sawa à tout à l'heure sawa sawa hama wibuke kutuzanira ukanshirire mwikote kanga nigere dukunda urakazi sawa nta kibazo ego sawa sawa twebwe urugo turaruraba amezi tumaze si make wavuye hari uzihunze ushaka kandi wazanira jenje nyotewe none rega tuzomara iminsi ngaha oye drostri nabonye ko zigihari none ushaka kuzanira vembra trust isigaye mbihira ntacyo turayisangira kandi burya wowe uragafata ko nawe vembra kuko nta kuntu yohera tuyinywa twenyine na acanaki muri sawa sina kuko Jessica indurira no kuri trust ahubwo gusa hindura ushiremo agapira n'ukuri hamwe agapira tu isamarire ku gapira isomuru anje urafite utuntu uguma wigira nyine kandi zimaze kubibona kuva shika ngahanda amaze kukubona Andre hari ikintu nari nafuje kukubaza sinabyara umwanya mwiza wo kukubaza anje kuva shika ngaha mu Burundi nurigero nyereka fiancé wawe handi urafite fiancé wawe bireba biga kugira ngo umuhungu akwifurize imigambi myiza umuhungu nawe narabonye umengo yabari seri nimba notoba yiyorobeka njya mu tipe Brighton afukana na Kevin Brighton Henda waje kumbwira nyamukunda oya ntabwo dukundanye ariko uravye uburyo avugamo imyitwarire yiwe bisa nkaho atabuhehese afise sawa kana ndabisanze ngaho sakina nini shit kumva nguri masamaje umunsi wo gusenga yageze kaje gusenga sivyo sawa anje oui wanyemera tukajana gusenga nakibazo mbifuza ko tujana ngo tugende ese ndinde no kuza kuja gusenga merci
Hey. Thank you. Sinzi kugashobora. Kameze neza. Merci. Bimviriye gute kunzanira akaji? Uretse ko kukwitaho biri mu nshingano zacu. Kuko ndanabizi abantu biburayi ibintu bakunda. Merci. Hama. Nakujanira nije. Nukuri umutima wanjye uraryohewe kandi cyane cyane. Ndishimiye cyane ko ugiye kubana n'umuhungu wanje. Ndabiryoherewe cyane. Razi ntabwo ari umunezero kuri wewe gusa ahubwo n'umunezero kuri twese. Oya tweho twamaze no gutegura gahunda y'ubukwe bwanyu usibye ko tutarahuriza ku matariki. Nk'ubu yaba ari byo nikorera mana nacashire ejo nyene mu gatondo. Kumbe nawe uramushuhiye cyane. Gusa ni byiza biraryoshe hagati aho birimo urukundo ku mpande zose yaba ku mpande y'umukobwa yaba no ku mpande y'umuhungu. Urumva ruba ari urugo rwiza kandi rushigikiwe. Yego irangyoheye nanje umuryango wanyu n'umuryango mwiza kugira amabukwe nkawe nabyo niteka ridasanzwe. Gusa hari ikintu manibaza iyo ndenda kuraba n'umushinga nawe wawe mbona ukuntu mukundanye noneho nkaca nibaza ni gute abantu bamaranye imyaka ingana nk'uko baba bagikundanye kuko ngo niyo bakibana. Noneho nkaba ndiko ndasenga Imana izomfashe je nakandi tuzosazana tumeze nka papa we na mama wiwe. Reka ndakubwira ikintu kimwe sishatse kukuremesha ariko niko kuri. Urabona we nakandi mwakundanye kuva mukiri bato bivuze ngo birakomeye. Bivuze ni urukundo rwa kuva na kera. Bisigura rero urukundo ntibwigera ruhera iyo urukundo rw'ukuri. Rero nawe bizokunda uzobushingire nawe. Amena. Hari akantu kanje mu mutwe mbabari nikahugwa nabi. Muraniyumvira kenshi ukuntu wankonyero yabaretse kuva mukiri bato na n'ubu kandi wambona mwishimira nawe arabishimira. Nivyo bakomereye mama nacyo nakubesha nukuri anko umwana mwiza yaratubereye umuvyeyi yaratubereye papa aratubera mama bo twe twakuze turi imfuvyi twese twakuze twisanga mu biganza byo yamutamu nukuri nta kintu kimwe twamuburanye yaratureze kandi yagerageje kuturera neza turamukunda rero nawe aradukunda ku buryo byatumye dukura nta n'ikibazo cyo kwiyumvira ngo abavyeyi ngo turifuvye naha tugeze hose tubikeshawe. Ncinda mwumvira imuheje niyumvira ukuntu uzogenda nyuma usange nanje raragiye agasigara ari wenyene gusa nibyo Imana izomwitaho. Nje murabyumvira iyo byumviye mba numva ngo sinopfa mba numva ngo mvuga basi agende Angel. Oya biragoye na imico yacu twakoranye hari ukuntu umukobwa nyene agira mu myaka kumva akwiye kuja kusanga umugabo ko byagenda ko sinzi ko ariyo si twisanzemo sinzi ko bimeze ariko niko biteza kugenda gusa Imana izomwitaho. Gusa ni bon bimeze neza tuzabandanya tumwitaho kandi Angela azabakiri ngana kibazo azogira. Okay. Amarira n'umubabaro bizohezwa kumvikana ndi mu mwijima simbona iyo nja nkaca nibuka
cyagihe wansezeranya kutazonsiga Chere, ndi umukristo nkunda Yesu Kristo kandi nkunda gusenga uko bukeye ko bwije. ndi kwiruka oya sinshika nkarabiyomvu ye niyo ngiye bikananira kubivamwo reka nayibutse kankuririmbi uriteguye Yeah, I'm ready. babura icyo bakora bakakwararaza wagira ushitse bikabababaza bakarondera ikintu cyo kwangaza ariko imana nayo ikaguma ibamaramaza kuvuga nabi ntibisaba urunwa runini harabajama mwicaranye umwanya munini wagira ngo imbwa zabarigase ku rurimi kubera isaku bamamo ziteye isoni ndaguye ndagarutse kwanza ntawe urondera umwembe munsi y'igiti kivoka Amanda n'umubabaro bizohezwa no kumvikana. Mbwira kuko indirimbo iyi ndirimbo ugahagarara ni ikihe kintu yiziko nigeze kuririmba iyi ndirimbo ndi kumwe na Jenita mbona nta kintu na kimwe yiziko uko bukeye uko bwije uzinukira gusenga nk'umukristo mu gihe Jenita we ari umuyisilamu mu cyumba cyawe hamanitseho imisaraba mu gihe mu cyumba cya Jenita hamanitse y'amajirwa ibyo kurya by'ibijumba ubikunda nk'uko nanjye ndabikunda ariko Jenita ibyo byose nta kintu na kimwe abiziko Jenita atandukanye n'uwo twavugana kuri telefone bivuze ngo ni wowe twavugana kuri telefone igihe cyose Angeli ni wewe Angeli ni wewe no Angeli kuki wambesha ukamvugisha mu izina rya Jenita ibaza ukuntu wakunishije umutima wanje ibaza ngo ndi kumvugana na Jenita kandi ndi kumvugana na wewe kubera iki wabikoze Anje kubera iki wabikoze why Tukibuka niduhura kuko ishusho iri ku mutima wanje siyo majambo wambwiye ariko duhura wurutse imodoka ntiwigeze umenya kandi waza umbwira ngo niduhura imitima yacu izomenya narakwibutse ariko ntiwigeze umenya urajura ndengana urakomeza nkaho wagira ngo ntawe tugeze tuvugana na nawe ntiwigeze ubibaza ko ansherewe ba Jenita kubera ko Jenita ari umukobwa mwiza kubera ko Jenita ari mwiza urajura ndengana
ukuri nuko tuba tugomba kumva ko abo tugomba gukunda bakwiye kuba ari beza kurusha kuko ivyo rero ntabwo ndi mwiza nta nubwo ari je nakwandikiye ntaragukunda nubwo adashaka kuvyemera kandi nawe uramukunda Angeli ariko ntabwo ariko urukundo rwa nyarwo Jeanette atandukanye n'urukundo yatanguranye jewe ngomba gukunda umuntu twandikiranye imyaka 12 ntabwo nakunda umuntu tutigeze tuvugana iyo myaka yose ngo nuko ari mwiza no Jeanette atandukanye cyane n'uwo twavugana kuri telefone rero ntabwo namwirengagiza umuntu twavuganye imyaka 12 yose ntamango ufate Jeanette atigeze anyitaho iyo myaka yose kuko twavugana iyo myaka yose jewe niwe nakunze Angeli amuko kuri to guhindura ikinyoma je nawe two kwisanga mu mabara jewe Jeanette hamwe na wowe Angeli hari ukuri kumwe kuri muri iki kinyoma hari ukuri kumwe Angeli ukuri nuko nkunda kandi nahoze nkunda wewe Angeli wewe wambaye hafi y'imyaka yose wowe uzi buri kimwe cyose kuri jewe kinyerekeye kumbwira rero ngo nukunda Jeanette ngasiga wewe wanyitayeho tumva ari n'inkuru y'umubabaro anje ewe mukobwa mbona ko twiranye kuko niwe wambaye hafi cicika Angeli iki nawe tugomba kugenda tukagaragariza abantu bose kuri kwiki kinyoma kuba twaje muri uru rusengero twaje gusenga Imana niyo yonyene yashatse ko urukundo rwacu ruja hagaragara ruja hakwiriye kandi na Angeli bakava mu mwijima Imana niyo yaduhuje je nawe turakundana kandi tuzokoma dukundana ibihe byose Angeli ngiye gukunda gusenga cyane kubera nabonye neza ko Imana yishurira cyane mu isengero sengesho cy'abantu reka baracerewe nza kunkunda ushaka gukundana nanjye uri kunkunda ukimbona uko barabisezeraniye kandi Imana yonyine niyizi igihe wabereye umutima wa Angeli kuva ndi mu mahanga nico gihe wabereye umutima wanje ndagusazeranya ni uzohora mu mutima wanje ibihe byose sinzi uburyo mfatamo ariko ndagukunda kandi nzohora ndagukunda kugeza ku muka wanje wose wanyu urankunda Angeli ndagukunda cyane kandi nzohora ndagukunda nzohora ndagukunda Angeli ingo tugende dutangariza abantu tugende tubwire abantu bose ko je nawe dukundana tubamenyeshe buri kimwe cyose cyerekeye igishu twebwe tubamenyeshe buri kimwe cyose cyerekeye iby'iwacu tubamenyeshe ko je nawe dukundana bamenye buri kimwe cyose cyerekeranye ibyacu Angeli Imana yonyine niyo yatumye je nawe duhura
ndetse turubaka uru rukundo tugomba kuyihesha icyubahiro tugende Ndakira ibintu nokitse igihe ababyeyi bacu bapfa twari abana batuje nanje sinigeze ngira umubabaro ungana nk'uko none abako twasigaranye nawe waradusitse amata bayipfubye burundu kubera igihanga agiye wese atabonye n'umwuzukuru canke mariage yanjako mwana we ihangane mwana kandi anje ibintu birakomeye cyane kandi yaje mu buzima bwanje ibintu byose birahinduka none nakavuye mu buzima bwacu ibintu byose birahinduka na n'ubu sinzi icyo ubuzima bwanje bumbikiye igihe cyose tukibasha kwiyumvira ko shanke tukishiramwo ko tuba tugomba gukontorora ubuzima bwacu bukaba aribwo bwifatira icyerekezo ntaba ari twe tubufatira icyemezo ariko ubuzima bwanje hari aho buhuriye nawe nabuze mama wanje mama waraza arampumuriza none n'uburabane nawe nzaniye kandi mu buzima bwanje Angel twese twisanze turabana b'imfuvyi twarinze tuba abakobwa b'inkumi twisanga mu maboko yanko nakuze nzi kuri umuvandimwe wanje niwe mutonya wanje narinze nawe wakuze umbona nka mukuru wawe reka nshimire Imana yatumye ibyo bintu biba nkisanga uri umuvandimwe wanje Angeli warakoze kandi ndagukunda cyane I love you too. Jenita nari ndakuzaniye ibijumba akira rekera iyo mikino kandi uravuga gute ngo yankondeka iyo mikino ese niwe wavuze ko ukunda ibyo nkunda ariko nagaruko wari kubima okay ushaka ndabigohe gute oh ntameka abakundana babyize bariko baratamekana kind of sorry. Yeah. Jenita ndakunda ikijumbo cyane kandi kiraryoshye pe burya iyo ukunda ikijumbo
canke indya yose ukunda uri mwanya wose uba wifuza kumuyirya kandi iyo uyibonye wibwirira amapeti. Apeti reje nabo ndi bicumba mbabarira. Apeti wewe mbomba biryoshe. Yego. Ko cyari Canaki atakiri muri ubuzima. Yego. None ubukwe bw'abana bacu tubuhagarike. Bon. Jewe nari narasezeranije Acari Canaki ko umuhungu wanje azotwara Jenita. Shaka rero gushitsa iryo sezerano. Wewe nk'umuntu w'inshuti ya Acari Canaki utwemerere turagusabye. Uzutange Jenita tumukuri wawe. Acari Canaki yari intwari kandi yari nyankamugayo. Naciye apfa n'Imana n'abantu. Ni gute ntokwemera gutanga umukobwa wiwe Jenita uyubakane n'uwo yakunze Mr. Khan. Nakoze cyane. Ndashimye. Yego cyane. Yego kabisa. Ko je nari ngiye gukora. Sawa sawa. Wali byiza. Ni byiza abagabo bantu benshi. Imitwe ikoranye. Niko. Rubanza ntirwikorana twenyene. Tubikunda. Dufashanye ubukwe bwabo bugende neza, ibintu bigende neza. N'est-ce pas? Rigana rusindimi mwekana. None sinabikubwiye. Nakubwiye tugende jewe ndagufashe kumanura uranga. Ega nk'ubonye ari mwijoro haba hari ibikoko vyari kukurya. Urazi ndakubwira. Nkaje iyo nagenda haje. Urabona wowe ko wamanuye akakaringa zira zose nari kuzikuzanira canke warushaka inka. Oya mwirakwiye none haje mu Bufaransa mwe mwarabona indimu. Mu Bufaransa rero usize. Hari ibidibo binini bigufitiye amazi menshi cyane. Twebwe dushaka gutegura indimu nabwo dukoresha utuntu nk'utu. Tuni dutoya gose. Dukoresha ibidibo binini bifise amazi akwiye. Iriga nizi zirimo amazi sinzano wanko yazikuye kandi ari nta n'imisi myinshi zimaza ahubwo nuko zerana ingoga. Cyangwa gusa nyine ziratandukanye nizo maze kubona nga zirenze nini. Bo hamajeni. Nakuzaniye shokora ziryoshye cyane. Ariko nta munsi n'umwe ndigere ubona ugaragariza umunezero. Basi ndagusaba ikintu. Uyu munsi iyaranje uyu mwanya wonyine unyereke umunezero. Wishime nyine mbone kunezerewe. Ndabigusabye. Kane tugende mu nzu. Tugende mu nzu. Okay. Oh my God. Ukuntu bikubera sana uri kuratwenga. Yo bandira. Ari kirabo kandi biri kuntera isoni. No kuri Jenny. Ntabwo ndikunda kubesha. Ndikunda kubwiza ukuri. Uraberewe ahubwo. Tuzira twenga. Sisa. Kane. Hari ikintu nashaka kukubwira. Kandi icyo kintu nakabe nakikubwiye kera. Kintu nyabaki. Gusa icyo kintu naje kukimenya mbere y'uko ugiye. Jenny. Urumva ko imbeho itanguye kuba nyinshi. Kandi imibu itanguye kuduka muri icyo cyane. Reka tugende kuryama cyo kintu zo kimbwira ejo. Sibyo? Kane. Nuko mu Bufaransa musezerana.
Anje we kuzindutse ugiye hari je ngiyemo bitari ngombwa kubimenya neza na neza ubugeni tubushire ku itariki 15. wabyindiriye neza. Sawa nizo nyene kabisa. Ego ibyiza kuyindi kandi ndumva ko tangorane kuma aho rero turakonfirmye nta kibazo nakubwiye ko tagihinduka iwacu twebwe turiteguye. nta gihinduka aho twamaze kubyitegurira. neza cyane. Kana mwana wanje nkunda ndiko ndagutegurira ubukwe bwawe hamwe na wa mukobwa wawe wambwiye kukunda Jenita. Mungu wanje siko ndiyumvisha ugiye gukora ubukwe. Inyuma yo kwambika impeta haducamo indwi imwe gusa ucambwira mariage. Nyuma ya mariage naho turamuja mu Faransa kwibanira. Félicitations chérie. Siko ndiyumvisha uburyo ugiye kunseka kaja kwibera ipasi nso gukomboka kandi aho mutavya bindi bimeze bite. Imana izibarinda ikibi cyose ibyo muzakora byose. zawe ariko kwinginga Mana ngo nyongere imbaraga n'inkomezi kuko Mana wanjye sinaniwe kandi Mana sishoboye nari kumwe nawe uzokoze Mana yanjye amen. Angeli, urasenga? Yego. Uri gusengera iki? Umwete. Umwete w'iki? Umwete wo kuzokubona ubana na Jenita abasha kuzihanganira. Angeli, ni gute je nobana na Jenita? Ngwino tugende tubabwire abantu kuri kose. Tubabwire ko je nawe dukunda. Ndababwire karewe nakunze. Bayakana. Jenita nakenda sigarana isivye urukundo rwawe. Kandi urazi ko wankara wacu yapfuye. Aramutse yumvise ko urukundo rwawe nako rwagiye. Tuba tumubaje kabiri. Jenita kubuze mu buzima bwiwe. Yohava yahora agapfa. Nigwibaze rero niyaramuka amenye ko umugabo bagiye kubakana nawe atamukunda. Ahubwo ko yifite uwundi muntu yikundira mu mutima wiwe. Bizogenda gute? Angeli, ntuvyetse ko ari guca gusambura mariage y'abandi. Kuko nazo bari ya mbere sambutse. Ubukwe ni ikintu twizera ko kizuba. Ariko urukundo n'isezerano tuba twarahanye. Ngwino tugende. Ariko wibuka ko papa yari yarasezeranije mukuru wanje ko na Jenita muzobana. Ndetse n'isezerano bahanye riciye mu bucuti. Kandi isezerano riciye mu bucuti yari ifite agaciro kurusha andi masezerano yose. Nanje none urashaka je nawe dusubire mu bucuti? Kandi nanje ntabwo binyoroheye. Ariko sinifuza kubona Jenita babaye atishimye. Ubu
ubu ni gute nugenda nkubwira Jenita ngo mpakane kandi nawe gukunda ndetse wowe ni gute wagenda ukabwira abavyeyi bawe ngo wibagire isezerano bahaye onkle wacu kandi uramutse ubanye na Jenita ivyo wari vyiza ku bantu bose kandi nimba warambwiye ku nkunda kubw'urukundo rwanje nawe nyemerera ubane na Jenita ndabigusabye Angeli kubw'urukundo gukunda ngiye kwemera muri iki kintu nkorana ubukwe na Jenita kubera ko binsabye iki nico gitambo cyonyine ngiye gutanga kubera ko urukundo gukunda ukunda urungana ariko iki gitambo ntabwo nemera kugitanga jenyine je nawe tugomba kugitangana Angeli twemeranye ko iki gitambo tugiye kugihana ikindi kandi ndakurahirira Angeli ngiye gukorana ubukwe na Jenita kandi ndabukora atakunanirwa ariko nzokorana ubukwe na Jenita ariko nawe waronse undi muntu mukorana ubukwe nzokorana ubukwe na Jenita uwo munsi ariko nawe mbonye ko waronse undi muntu muzokorana ubukwe apana ko uzogenda kubana n'undi muntu nawe ndagusiga ngaho uri singa kandi ndagukunda none rero undi muntu mukorana ubukwe nzocumbwira nico gihe nanje ngo nkorana ubukwe na Jenita Shiri buri muntu wese yo kwinjira mu cyumba cyawe aciye mu idirisha ariko jewe nzokwinjira mu cyumba cyawe aciye mu muryango bantu bose babibona bye kandi nzogukunda gushika ku mwuka wanje wa nyuma I promise you Newinda kale mama horo ndarushi mama horo Angeli urarusha kale mama horo n'ubu nurara mu muhungu mukundana ukwezi kose kuraheze nta muhungu uraronga ku propose Angeli nawe twasezeranye ko tuzokora mariage umunsi umwe kubw'urukundo rwacu jewe narinze isezerano ryanje ngiye kubakana n'umukobwa nakunda kubera urukundo mukunda iki nico gihe nawe ngo urinde isezerano ryawe rondera umuhungu mukundana mukore mariage ndazi neza nawe kutazumukunda
utazonkoresha amakosa Angeli nkarongora umuntu nakunda nawe usigaye ngaho widegemvya nawe ugenda urondera umuntu mubakana kumve neza kubana n'umugabo udakunda ukuntu bimera Angeli utabona ijya mikino mari muri kwinezereza wibaze ngo mandyohewe suko mandyohewe na gato hajya mandi guseka mbabaye ku munsi w'ejo nzo kwambikana impeta na Jenita ariko impeta imwe nzo kwambikana nawe si izo nzirikira hasi nzemera ndayambare ariko ku munsi w'ubukwe ukabona Jenita ndamutaye kuri altare ndagiye sije nzoba ndabigeze niho uzoba biteye Angela nararahiye ko nzo kwigira mbana na Jenita nawe utarabana n'undi muntu ubukwe bugomba kubera umunsi umwe iryo kandi n'isezerano kwahanye Muriko mukora iki ngaha ko mwaje kunyegeza mwenyene Anje tumubwire Jenita nariko ndamubaza Angela ko impeta ishobora kukubera kumwe mwariko murantegurira ibintu vyiza yeah wow. Thank you too I love you Con I love you too Magnifique. Perse. Muze tugende gufungura. Washize ku meza? Naje. Okay.
Mwambike. Voilà. Thank you. Ni sawa. Hari umuntu ampaye ubutumwa ngo ndakuzanire. Evika. Oh, Jenny. Félicitations. Thank you. I'm Sake. Oh, oui. Congratulations. Thank you. Angeli, ubwo rwandiko ruvuye ku nshuti yanjye. Genda umuraba ahagaze hari inyuma. Arashaka kumubona. Shiri? Mwereke kandi tubere ko uyu yaratwenze tugiye kutoka hai. Oh, najewe cyane. Uta. Oya, byari ibintu binezere. Byari ibintu binezere. Wabonye kuntu abana babiri bari bishimiye cyane ukuntu bamikana impeta. Yego. Ni kuvuga bari baryohewe cyane biraboneka neza yuko bari bakundanye pe. Urukundo rwabo n'urw'akarorero. Kandi burya urukundo nyago rubaho. Barya abana bakundanye kuva kera bakiri bato. None heraba barambikanye impeta batitaye ku myaka 12 Byari biryoshye cyane. iheze batabonana. Turi mu Bufaransa n'abandi bari mu Burundi. Umuntu wawe yarezwe nawe we George. N'umukobwa yarezwe na Acharia Chanaki. Nukuvuga urugo rwabo mbizo bwo karorero Cyane. nawe uzorusenya. Oya. Oya kabisa. Hezagira ubuzi kuri. Yego. Niwe Kevin. Kevin wari kuranyatsika buriya bukete. Angeli, uyu munsi nubwo byonsaba kwivuga mu bantu benshi nkabivuga ko ndagukunda, nditeguye kubivuga, nditeguye kubwira buri umwe wese ko nkukunda by'ukuri. Angeli, nubwo unyirengagiza, nubwo buri kimwe cyose ndakubwira ubitesha agaciro, menya neza ko atawundi muhungu n'umwe yoba gukunda kundusha. I love you. Please. Yitwa Kevin 14. Ni inshuti yanjye kuva mu bwana. Umwirinde cyane. Arakunda gutwara imitima yawe. Ariko nawe Kevin. Umwirinde cyane Angeli. Kubera ko arakunda kubabaza imitima yawe. Kevin. Ntabwo biba byoroshye ko umukobwa ahita yemera ko akanyura kimupropose. Makanya ngende ndabyumvira. Nzokubwira ikindi gihe. Sibyo? Oh papa, je pense que c'est l'heure. Reka nje kuraba inshuti yanjye aho mu Gihosha
yahamamagaye ngo hari ikintu ashaka kumbwira. Ubwo rero reka ngende turasubira ngira ndabifuriza umukuru wa mwese. Kandi wewe uri mu kugira ubugeni bwawe mu minsi mike, hasigaye iminsi mike cyane ukagira ubugeni bwawe, none uracabandanya kujya kuraba inshuti? Ariko papa, reka gukora ubukwe ntibisigura ngo inshuti zawe zocu ziheba. Hano pas du tout. Ahubwo nyine uraziyegereza kugira ngo ejo arizo zikubera umuryango. So ahubwo reka ndabifuriza umugore wa mwese. Okay. Ako sineba ndagaruka. Sawa. Oh. Ah, Kevin. Mr. Khan. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Ameze neza musara. C'est bon? Ah. Ni bon? Ok. Ama. Angeli ni hari. Ya, Angeli ni hari. Ariko ntabwo ari wenyine, ari kumwe n'abandi. Muri aka kanya ntabwo nje kureba abandi. Nje kumuraba Angeli gusa. Sa? Ndakwifurije amahirwe. Gusa bro, ndabwira ikintu kimwe. Kugira ngo utsindire umutima w'umukobwa nka Angeli, ntabwo biba byoroshye. Bisaba igihe, bisaba ibintu byinshi. Ariko ukuntu ndiko ndabibona, umutima wanjye igiye kuwutsindira. Sawa. Karibu. Ok, merci. N'amahoro gabasha. Ni mpore. Karibu. Edi. Sawa. Kadusiga abajene. Ukibuke. Isoze. Turi ngaha nyine turumvira. Oh. None Kevin, ko tugendeye bwije ijoro mbona agitereye, bigaragara nk'aho hari ikintu cy'ingenzi kiriko kirakugenza wewe. No. Usibye ko nari nje kuraba uko mwiriwe. Nakindi. Cyangwa uje kuraba Angeli. Kevin, nyorere rata. Jojo niko yabaye. Kandi bareke nigire. Ndababisa ndabazi. Nasugiye. Ngiye gushira ku meza. Ubona ubona ko abashitsi bamaze kwinjira mu nzu. Keneye gufungura hama bajyana. Wewe gumana na Kevin wamufate neza. Kevin, we turasubiye. Okay. Kevin, ndatsike kuzinya ngaho. Ariko ntabwo nzi kwihebera. Kevin umungu mwiza. Kandi urumungu buri mukobwa wese akubonye yo kwifuza gukundana nawe. Ariko je ntabwo niteguye gukora ubukwe. Angeli, ndakubwira ikintu kimwe. Burya nanjye ntabwo no gusaba ko dukora ubukwe mu gihe utanyiyumvamo cyangwa mu gihe utabishaka. Burya hari ibintu byinshi umuntu udakwiye guhatiriza. Icyo nkeneye kuri wowe ni urukundo gusa. Ndizera neza ko ibindi bizoza buke buke. Jewe ku bwanje ubwo nakubona umutima wanje waciye ugukunda. Ikosa rimwe nakoze mu buzima nuko nagukunze. Ariko ubwo utiyumvamo gukora ubukwe nanjye na kimwe, don't worry, ndashobora kubyibagira. Angela, ubwo nakubona ejo naravye mu maso yawe, mbona neza ko ukeneye umwunganizi, ukeneye umuntu wo kuba hafi azi agaciro kawe. Angela, basi namba ataco bigutwaye, nimba basi noba ndabikwiye canke ko noba afise ayo mahirwe,
wonkundira nkakubera umwunganizi mwiza. Angela ndagukunda. Nje ndagukunda Kevin. Are you sure? Yes. Oh my God. Are you sure? Yeah. Nakoze. Sorry. Sinakwirengagije. Sawa. Afite dufite akazi kenshi, dufite abashitsi hano. Okay, you are sorry. Nta kibazo na kimwe. Sawa. Nice. Yeah. Ndabizi nubwo utari kubimbwira ariko uri kuranyumvira. Ubwo none ariko ndiyumvira Jenita. Inde wundi muntu no kuyumvira. Bivuze rero ngo uri kuranyumvira gusa nta kindi kintu uri kurakora. Sha, pipe. Ndi kuvugana nawe wenyine. Nicyo ndi gukora cyonyine. Ibinyoma byawe biba biryoshye gusomba ukuri. Byasigaye iminsi 5 kugira ngo ubukwe bube. Ni ukuri ndagusabye iyi minsi yose basisigaye. Ndashaka kuyimarana nawe kugira ngo mbe hafi. Chérie. Shaka usohokana. Sohokana ndakwinginze ndashaka gusohokana nawe. Ndeka kuguma ndi jenyine. Riganga umengo ndafungirana. Okay. Hamagara Angeli muzananye tugende gushopinga. No, Angeli se hari yasohotse. Yasohokanye nande? Kevin bamusohokanye. Okay. Basohokeye he? Hana yaje ibyo jeno bimenya gute. Wowe gusa mbwira ko usohokana cyangwa utari busohokane basi ndabimenya. Okay. Umva Jen. Mu minota 10 nzoba ndahageze ndagusohoka. Sibyo? Sawa be, uza gusanga ndakurindiriye kandi unyaruke. Sawa. I love you. Okay. Bye. nawe nyene wayambaye uyu munsi. Bo icyo ndashaka kuvuga nuko cyane cyane ubukwe burangiye hazoca haca iminsi 2 gusa duce dusubira mu Bufaransa. Uko bimeze? Papa. Ubundi mu Bufaransa tuzongenda ha Angeli tumusige ngaho wenyene. Haso wasigaranye nande. Oya, Angeli ni nk'umwana wacu. Tuzogenda tujanye ku buryo tuba turi nawe zabahari. Jina ngize cyiyumviye. Ko Kevin na Angeli basanzwe bakundana. Nta kuntu botegura mariage ama tukagira mariage rimwe tugashitsa icyumviro cyanko yari yarasabye Imana kubona. Cyumviro cyiza cyane. Très bonne idée.
Acharia Chanaki yari yarifuje yuko byoba nk'uko bivuze yuko abakobwa biwe babiri bogirira ubukwe rimwe. No kuri icyo cyiyumviro hamwe twogishitsa ahari yoryoherwa naho atakiri muri twebwe. Gusa icyo nzi ni kimwe, nuko roho yiwe itwumva kandi itubona. Kevin, Yes, Daddy. uriteguriye gukorana ubukwe na Angeli? Ego, nditegura. Mwanaume, kora. Angeli, wewe gute uriteguriye gushyingiranwa na Kevin? Wow. Ibintu ni bizima. Bariyumva namwo. Hama rero ntimugire ikibazo. Ibizokenerwa byose ni twebwe. Kevin, and murazi ndababwira ikintu kimwe. Uno munsi nibwo nabonye neza ko Angela afise ubwoba. Ndiko ndibaza nimba ashobora kumara ijoro ryose atari kumwe nanje. Kevin. umva reka ngere ngende ndamuhumurize. Turazinanye, reka ngende tuvugane. Kai, don't worry. I will do it myself. Nije nakije umuriro, reka ngende kuwuzimya. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Mana we nakosheje iki iyo bwije iyo